Reka nongenda baramutse abakunzi ba B-Info Plus ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu cino mugoroba nongera ndamutse cyane vy'imvamutima abadukurikirana bose aho baherereye bumve yuko ndabaramukije twe tubabwiye mu kanya gaze yuko nivyaba ngomba ko tugaruka muri studio turazohora kugira ngo tubwire ivyo tuyaze hama tuze kuja mu masaha yo kuryama twamaze kuyaga ibitari bike nko mubibona umusesanguzi nguyu kumbure afite vyinshi agiye kutuyagira mu kino kiganiro ntangura ndamuha ikaze na karibu mu kino kiganiro bwana umusesanguzi kandi ikaze muri B-Info Plus. Yes, urakoze cyane bwana journaliste kongera ko mpikaze. Nizere yuko n'abakunzi b'igitangazamakuru cacu bataruha no kutubona cyane gose. Tuguma tubaha ibiganiro kumbure benshi batubwira yuko umunezero wabo ariko twubaha byinshi cyane gusumba. Reka rero nabo tubaha ikaze bazi babane natwe muri kino kiganiro. Tubashikirize aya makuru novuga ko ashushe kuko benshi bamwe n'abandi bakomeza kudutelefona abandi batwandikira batubaza ivyaya makuru tugiye kubashikiriza cyane gose bwana umusanguzi sino garuka muri vyinshi ariko umpundire twinjireho direct mu makuru tugiye kuyaga abantu benshi baraguma badutelefona batubaza ati eske situation za Kavumu zimeze gute muri rusange ndashaka ubyinjire mu idoni dushoboye kuyagira abadukurikirana bashobore kumenya ufise Kavumu ndetse n'ingene bimeze muri rusange n'abene gihugu baho uko vyifashe ngaha muri Kavumu nyuma y'igihe kitari gito twumva ngo waza rero yamaze gushikamwo ariko tutumva impinduka urashobora kutubwira ingene imeze muri rusange. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Naronse n'abanyandikira mbere babimbaza ndabaho muco kuko bariko barumva ama-rumeur atandukanye kuri Kavumu. Ariko ukuri kw'ibiri muri Kavumu bona journaliste novuga ko kuvuga bake kubera yuko ibitangazamakuru bifana inyeshamba za RDF na M23 barafise ubwoba kandi baratinya kugira ico babivuzeko. Ibindi bitangazamakuru navyo bihengamye kuri Wazalendo na FARDC nabo nyene batanga amakuru novuga yo gushikuza kugira ngo kumbure bashimishe fan base zabo. Ariko mu vyukuri Kavumu magingo yatuvugana ku bantu batazi Kavumu ingene imeze Kavumu irafise ikiyaya irafise n'imisozi. Kavumu buriya ikibuga c'indege ca Kavumu kiri ahantu hateze mu kiyaya. So rero mu ndwi yahera aho abawazalendo bakomeza kugaba ibitero cyane harasohotse amakuru avuga yuko abawazalendo bagaragaye mu nkengera z'ikibuga c'indege ca Kavumu kandi ko ari ukuri abawazalendo barahagaragaye kandi n'ubu tuvugana banashaka imisozi yose hanamiye Kavumu ifiswe n'abawazalendo. Yes, kabisa Kavumu imisozi ihanamiye ikibuga c'indege ca Kavumu yambawe n'abawazalendo. Niyo mpamvu kenshi ibitangazamakuru byinshi byavuga yuko inyeshamba za M23 ntabwo zifise access ku kibuga c'indege ca Kavumu kubera yuko indege ntivyoroha yuko ishobora kuhagwa kugutinya yuko bashobora kuyirasiga koroka. Ni kubera ko abawazalendo ari bo babarizwa mu misozi ihanamiye ikibuga c'indege ca Kavumu. So ikindi ngomba gupresiza ngaha kuva aho bashikiye mu misozi ihanamiye ikibuga c'indege ca Kavumu ntabwo bigeze bagira novuga amatentative yo gushaka gusubira kwigarurira ikibuga c'indege ca Kavumu. Ni tactique bakoresheje yo kwegera ikibuga c'indege nka kujya bazungurutse igisagara ca Bukavu. Bobo bari bakeneye gusa kubizunguruka ntabwo bari bakeneye kubifata kubera ko bari bashatse gushirako pression kunyeshamba za M23 kugira ngo zibone yuko ibiganiro bikenewe kuneza batabyemeye kuneza baca babishira mu migere. So rero urabona ko ibiganiro doha byaciye bisubira ku murindi munini wanashaka kubw'igitutu ca Donald Trump president wa Amerika byaciye bitoye intumbero nubwo idashemeye aho bashoboye gusinya accord de principe. Aha rero
aba wazalendo bari mu micungararo ya Kavumu mu misozi hanamiye Kavumu aba wazalendo magingo aya niho bari mu kurindira ko swat hasinywa cessez-le-feu inyeshamba za M23 zigashigwa mu makantonema swat naho cessez-le-feu nisinywe biyangaje ko babandanya barasana nico rero barindiriye ariko ikibuga c'indege ca Kavumu magingo aya kiracarimwo inyeshamba za RDF na M23 ikindi no presse da bona journaliste wanashaka kibuga kiranatuma abantu bavuga yuko ikibuga c'indege bamwe bavuga ati kiri mu minwe y'aba wazalendo abandi bati hoya kiri mu minwe y'aba M23 abandi bati gushika ubu byadushoboye ntubona ukuri kwavyo nuko inyeshamba za RDF zashoboye kwiba ibigwanisho cyangwa se ibikoresho bya gisirikare byose byari biri muri kiriya kibuga c'indege byasizwemwo na FRDC ngira ngo abatandukanye mwarabonye aho ibimodoka binini byaje biva mu Rwanda biraza bashaka ibigwanisho byagiye wanashaka kumuranga izuba riva ariko ibigwanisho bashoboye kwifuka n'amahema umuntu ashobora kubona ibigwanisho ubwoko bw'ibigwanisho batwaye mugabo wumve ngo ibigwanisho byose FRDC yari ifise ku kibuga c'indege ca Kavumu igihugu c'u Rwanda carabitwaye mu Rwanda aho batanguye kuvugira yuko vouloir upa bategerezwa gusinya cessez-le-feu aho rero niho hatangiye kuvuga cyangwa se kuvugwa amajambo menshi yuko Kavumu yo biri mu minwe yaba wazalendo kumbure ariko ukuri nuko ikibuga c'indege ca Kavumu gifiswe na M23 aba wazalendo bari mu micungararo cyo kibuga c'indege ariko no mu misozi hana mico kibuga c'indege habarizwa aba wazalendo cyane gose bwana musasanguzi novuga ko iyi po tugiye kuyaga ko ari yo po ya nyuma y'iki kiganiro aho amakuru dufise avuga yuko M23 ndetse na FARDC bose baba ariko bararenforce ingabo mu bice basanzwe babarizamo kumbure urafise ico bizi ko ayo makuru ashobora kuba wayarose urashobora kutubwira muri make ico aba RDF canke aba FARDC ico bo bagamije mu gihe tuzi yuko amasezerano ya mbere yasinywe hasigaye amasezerano kugira ngo bashire ibintu mu buryo. Yes, bona journaliste kidasanzwe ca mbere ngomba gushikiza badukurikirana ni situation iri mu gisagara ca Uvira. Situation y'umutekano uriko urabarizwa mu gisagara ca Uvira nuko Uvira hakomeje mu vy'ukuri kuza ingabo nyinshi cyane ndavuga nyinshi cyane zitena ubwoba ku buryo abene gihugu b'abakongomani byose bari muri Uvira bamwe bagize ubwoba barajugumira bavuga bati none gute twebwe tubona amasezerano yasinywe mugabo hakaguma hazi ingabo za FRDC na FDNB baje gukora iki ko tuzi ko intambara igiye kurangira so ibi ni bimwe mu byatumye bona journaliste haza urukurukuru yuko Uvira umutekano w'ubutifashe neza haro n'ibitangazamakuru byakoze inkuru birasubira kubesha makungu n'abantu yuko Uvira yafashwe biciye kuri FRDC ariko igihari ni bimwe twavuga mu kiganiro cyahera na n'ubu tubisubiremo bwana journaliste mu by'ukuri FRDC iriteze yuko M23 itaza kwemera gusubiza ibigwanisho hasi ibi kabisa nivyo bamaze kwitegurira bariye Karungu biteguye kurasa FDNB yoyo inzigo bafise irarenze sinzi yo mvuze inzigo ko mu bitahura nagashavu yes urakoze kumubura agashavu bafise ko kararenze bo bavuga bati aba bantu nta kuntu boguma barusha abakongomani imyaka 30 bariko barabica bababurabuza babiba CAC nkamwe batokomera yuko basinya guhagarika intambara bigaca mu nzira y'amahoro baraza kubona FDNB wariwe cyane gose baraza kubona intagoheka iyariyo so rero niyo mpamvu nabo bakomeza kuramfursa ingabo muri Kongo kuko nabo baravuga bati
bidakunze ko ibiganiro barimwo bitora inzira nta kizuba gisigaye twebwe twaragerageje turorosha turabashiraho bashaka mugabo rero kwihangana gufise kugarukira hazoba hageze yuko rero tugira iki tubereka yuko kuba twarabirekeye atari uko tutari dushoboye tugomba kubereka yuko dushoboye ku rundi ruhande rero tuje wanashaka za Goma Walikale Masisi Bukavu hasanzwe ariko araboneka inyeshamba za M23 naho nyene hakomeje kugwira ingabo bakomeje kuhagwiza ingabo zitari nkeya ariko ikicoco ndafise kuba mfise ukundi kuntu no gisobanura bitandukanye wanashaka no kugwiza ingabo kwa FRDC na wanashaka na FDNB mu birindiro byabo buriya iyo hari umuhari w'abaroberi wari usanzwe uri kuragwanya leta runaka hama bikaba ngombwa yuko bashika aho bosinya seserofe kenshi uyu muhari uca ugwiza amarokritema iyo hageze ko baja muri seserofe haca basinya amarokritema kuko ukunda gusanga imihari nk'iyi igwanisha aba mercenaires benshi sivyo bana nk'ubu iyi M23 tuze tuvugana ukuri abayigwiriyemo n'abanyarwanda abandi n'abaganda abandi n'abakenya sivyo hariho n'abarundi bari muri M23 iyo rero bavuze ngo bagiye mu makantonema aba banyarwanda niba bakantona ntabasaba kongomani aba baganda niba bakantona aba barundi niba bakantona nukuvuga abemerwa kuja muri mazone do kantonema n'abakongomani bonyene so rero kuri M23 bavuze ngo babashe muri kantonema batagize yande marokritema udosanga atana abasirikare igihumbi bafise usanga bariko bapresent abasoda amajana ngahe so rero kuba bari kuragwiza ingabo bobo inzira ya mbere ishobora kuba ari bashobora kuba bari kubarondera abakongomani bahenda bakababwira bati intambara yaheze ntituzosubira kugwana mugabo ni muze mwambare umwambaro wa M23 hama muje mu mazone do cantonnement gutyo kumbure babashira mu buzima busanzwe nimba mudakine kuja muri FARDC bashira mu buzima busanzwe bazobatekerera babahereza ibi nibi nta problem iyo ni inzira ya mbere inzira ikurikira nayo urashobora gusanga by'ukuri M23 yakomeje kurondera ingabo ishira mu gitigi c'ingabo zabo kugira babandanye intambara babandanye urugamba nerekanye kare yuko bigoye ko Kabila yoshira inkoho hasi kuko nta mahitamo nta yandi mahirwe azibafise ntayo ashobora guca avuga ati rero reka basi nimbe nzopfa mfane n'abandi benshi idupfe turi benshi uziko bakunze kuvuga ngo urupfu rwa benshi ni mariage n'umunyenga cyavuga ati reka ndondere benshi tuzopfana gaca bituma rero agumagira iki agwiza ingabo so rero nibaza yuko uko biri kose seserofe yosinywa itosinywa intambara igomba guhera muri Kongo cyane gose intambara igomba guhagarara kutwe ihera mu nzira y'ibiganiro ihera mu nzira y'umuheto intambara igomba guhera kubera ko izi mpande zose zidetermine cyane gose yaba M23 ivuga iti tugomba gukuraho regime ya Kabila aba FARDC bavuga bati agasuzuguro abanyarwanda badusuzuguye nka hamwe M23 itokwemera ko intambara ira mu nzira y'ibiganiro tugomba tubakosore mbere wanashaka bana journaliste ushobora no gusanga aba FARDC benshi batifuza ko intambara ira mu biganiro bavuga bati reka tugwane imana bakomantaza umutima bareke gusinya hama twe tubavugutire tubereke ayimbwa yaboneye ku mugezi cyane gose bwana musangozi burya amasageze kure reka dushimira abantu bacu ndanagusaba ndanagushimira cyane ku biganiro witanze kuri no munsi kugira ngo ushobore kubiduha nubwo amasaha yaragiye karenda gushimira cyane ku bwitange wakoze kuri no munsi naje ndagushimiye bona journaliste reka nce shimira n'abadukurikirana aho bari hose
kumbure Imana ibidushoboje tuzosubira mu biganiro byacu by'ejo cyane gose kandi ndabashimire cyane abantu bose twabanye kuva ku biganiro cya 100 n'ubu nizere yuko twabanye neza isango niryo ku munsi w'ejo mu bindi biganiro bye bye